La prédication que je vais vous ubutumwa bwiza ngiye kubasomera muri kino gitondo bwitwa kuraba kuri Yesu. Nabonye yuko Mwene Data Branham nawe ku mpera y'umwaka yaribaza ingene ibintu bizobandanya. Muri kino gitondo turaza gusoma ubutumwa bwiza bw'itariki 29 z'ukwezi kwa 12 mu 1963. Hanyuma ku muhingamo turaza gusoma ubwo mu 64. Muraza kubona yuko yarafise ku mutima ku mpera y'umwaka gukora ku buryo icegeranyo c'uko ibintu ingene vyari bimeze n'ingene vyategezwa kubandanya. Icanditswe co muri Bibiliya ico nagomba gushimikirako kuno kwihweza ijambo ry'Imana biri mu muhanuzi Yesaya mu gice ca 21, ikintu kizwi neza ku murongo wa 11 na 12. Yesaya 21 umurongo wa 21 umurongo wa 11 na 12. Imburi yo kuri Duma harumpamagara ari Iseyiri ati yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe, yewe mushibamyi ijoro rigeze hehe. Murongo wa 12 wa mushibamyi aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire. Nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze. Turashaka kumenya ibirengeye ko twaje kugira ngo tubaze, kugira ngo tubaze umwami, tumubaze hama kuri we turonke isobanuro. Ku yindi sobanuro havuga ku murongo wa 12 ngo umushibamyi arishura ati gitondo kiraje kandi nijoro naryo nyene. Iciza muri zino sobanuro zose nuko zose ari zukuri kandi zose zivuga ibitumbereye. Ndi ahantu heza ho kubivuga neza kuko mfise 15 hano iruhande yanje ndakuze kubisoma byose. Birameze neza ubyegeranirije hamwe ucubona neza muri rusangi ico Imana yifuza kuvuga. Tubayeho ku mpera y'ibihe, ku mpera y'ibihe twaravuze yuko umwami yarabuye igihe c'ubuhanuzi mu nkuru z'agakiza kubw'iminsi ya nyuma, nuko ubukozi bw'ubuhanuzi bwari bukenewe kugira ngo bugarukane ibigororotse, ukugoroka kw'Imana, kugira ngo busubire gutondeka ibintu byose mu nyigisho, kugira ngo bigarukane ibintu neza ku buryo biboneka neza, byose bibe mu muco, kugira ngo turonke ugutahura Imana, iby'Imana muri rusangi, ibihambaye byose ku bw'ishengero ry'Imana nzima. Nifuza gusoma igice c'ubutumwa bwiza, hanyuma nkuko Mpwemu Yera aza kuturongora aha n'ahandi mu mirongo ya Bibiliya bijanye. Turatangura ku rupapuro rwa 4 hagati. Hano Mwene Data Branham aravuga ati dufise amashimwe kubwo umuco w'ubutumwa bwiza. Mbega natwe niko biri twese? Yego, dufise amashimwe kubwo umuco w'ubutumwa bwiza. Amen. Atari ubutumwa bwiza, atari ubutumwa bwiza bw'abantu, ariko nk'uko Paulo yabivuze ngo nabuhawe n'umwami kubwo guhishurirwa kwa Yesu Kristo.
l'évangile divin, ubutumwa bw'Imana originel, bw'inkomoko authentique, bw'ukuri de Jésus-Christ. bwa Yesu Kristo. Paul écrit aux Pawulo arandikira mu Bikorinto ngo umuntu niyaza kuri mwebwe akababwira ubundi butumwa bwiza, vous le recevez wewe muramwakira neza, muramwihanganira. Mu gice ca mbere mu Bigalatiya ku murongo w'8 aravuga ati uwundi wese avuga ubutumwa bwiza bundi avumwe, est sous la malédiction. ari munsi y'umuvumo. À l'évangile, Reka rero tugaruke ku butumwa bwiza ubwo bene data bavuze ku ntango, car kuko Yesu Kristo est l'alpha ni arufa kandi ni omega. Amina, niwe wa mbere kandi niwe wa il nyuma. n'y a chez lui ni Muri we transformation, nta guhinduka, ni changement, nta ni variation, il reste le même. guhindagurika, aguma ari wa wundi. Ijambo ryiwe n'ubutumwa bwiza bwiwe buguma ari bwa bundi. Nous sommes Ivyo reconnaissants. tubifitiye amashimwe ku Mana. Donc, Rero nous sommes donc rero reconnaissants dufite amashimwe pour la kubwo lumière umuco de l'évangile. w'ubutumwa bwiza. Jésus a dit, Yesu yaravuze lorsqu'il ati était sur terre, igihe yari hano ku je isi dis ce que ati mvuga j'entends. ivyo numva. Je vais maintenant dire Rero nanjye ndagomba quelques kuvuga mots pendant les amajambo 10 à make 15 mu prochaines minota minutes 10 cyangwa avant 15 d'en imbere venir yo kugaruka un texte mu très court, puis à la ku seconde vyanditswe bigufi, hama tuce tuza mu masengesho. atteint Ati un point dans mon ministère. nashikiriye ahantu mu bukozi bwanje aho ntegezwa kuvuga ikintu runaka. Jésus a dit, Yesu yaravuze ce que ati j'entends, ico numva je le dis. ndakivuga. Yohana 8:38. Kandi yaravuze muri Yohana 15:15 ngo Mes amis, ndabita abagenzi banje kuko umugenzi tout en son abwira vyose umugenzi wiwe. déjà lu cette Turamaze parole dans gusoma l'évangile de ayo Jean, majambo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 15 où Jésus dit, aho umwami Yesu avuga je ne vous appelle plus ati serviteurs, sinkibise abashumba tout ce qui appartient à kuko mon Père est à moi. ibya data byose ni iby'iwanje, Et je vous ai dit tout kandi nababwiye byose ibyo data yampaye. Sinababwiye igice, sinababwiye ukuri kw'igice, oya nabahaye umuco wose kukuri kose kw'ijambo ry'ukuri, mu kuri kose mu ijambo ry'Imana. et c'est aussi à cela que Ni nous kuri reconnaissons. ivyo rero natwe niho dufise amashimwe ko turi abagenzi b'Imana, twarakuwe mu bwansi, twarasubijwe hamwe n'Imana. Rero ubu turi abagenzi biwe. Ndabandanya ugusoma. Pawulo yaravuze ati mu Byakozwe n'Intumwa 20 murongo wa 27 Car je ne vous ai ati pas kuko caché tout ce ntabahishije le ntabanyegeje conseil ibyerekeye de inama y'Imana yose, Je veux kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'Imana yagabiye byose. dire la Kuno mwijoro nanje nagomba kubabwira ibyo nyene nk'uko ndabizi. Je ne vous ai rien caché. Sinigeze mbanyegeza ikintu na kimwe, ariko nabatangarije conseil de Dieu. inama yose y'Imana. Nous voyons que Turabona yuko Mwene Data Branham hano avuga co kimwe nk'ibyo Pawulo yavuze à l'époque, kiriya gihe. prononcer une phrase Kuvuga est une chose, iryungane ni ikintu kimwe, mais que cette phrase ariko soit iryo ryungane vraie en ribe est une autre. ko riba ukuri ni ikindi kintu. N'abantu bangahe uno munsi basoma ibyakozwe n'Intumwa 20, 26 na 27 Disent simplement, bagaca bavuga mu buryo buciye bugufi ngo nabatangarije inama yose y'Imana. j'ai entendu cela récemment. Nanjye narumvise ibyo ubushize mu kanwa k'umuntu asa neza, Le baptême yari yaronse umubatizo mu kwizera, faisait déjà référence à tout le conseil de Dieu. yisunga inama y'Imana Tout yose. le conseil de Dieu comprend Inama y'Imana yose irimwo le plan de umugambi w'Imana wose w'agakiza w'Imana, toute la prophétie, ubuhanuzi bwose bw'Imana,
ijambo ry'Imana ryose ego byose byose inama yose n'ijambo ryose ry'Imana guhera ku ntango gushika ku mpera. Uko rero ibintu byose byitwa ubutumwa bwiza bwuzuye by'ukuri ntibyuzuye. Ni bangahe abavuga butumwa bavuga bakabwira ababumviriza ngo ndababwira ndabatangariza ubutumwa bwiza bwuzuye, hanyuma uravye mu gwavya ugwavya ntibwuzuye, ugacutangara ingene ugwavya rugaragara. urashobora kuraba mbere mu bwina ibintu bimwe ni igice, ibindi ni igice gito, ahandi hari ibiburamwo. na twebwe haracyariho ibibura, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana turafise icifuzo yuko ibi bigaruka, hakaba ari ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo. mwamuzi yuko ivyo birimwo ukugarura ibintu byose by'ukuri hamwe n'ubutandukane bwinshi mu mpano, mu gukora kw'impano by'ukuri hamwe n'ubukozi buzima bwa Yesu Kristo wenyine ubwiwe mu nkomoko. ibintu byose dushingirwa intahe mu byanditswe vyera. mwese mwovyizera amen. ndagomba kuja gutera imbere nje kure. nimba ntahura neza Imana, basi kumbure nico cifuzo canje, ariko kirashobora kuba igifadika. ndashobora kwizera yuko ubwiza bw'inzu igira kabiri buzoba ari bwinshi cyane busumba inzu ya urushengero rwa mbere. Agayi 2:2 ndashobora kwizera yuko Imana izotanga imigabane ibiri igihe izogarukana byose. basi twebwe ni ku bijyanye n'ibyo bene data babayemo mu gihe cya mbere. ku rupapuro kwa 5 ndasoma ngo turizera bwa butumwa bwiza nyene nka bwa bundi bwanditse muri Bibiliya. butunganijwe neza, niyo inkoho bayiregereye neza ica igema hagati neza ukirekura ubwa mbere, kandi n'ubwa kabiri nyene nuko ugumurasa iguma igema hagati. Mwene Data Branham yari afise ibyo ahitamwo bidasanzwe igihe yarasa. nanje nagiye kurasa igihe nari nkiri muto, inyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri. si mu ntambara, inyuma y'intambara twakoresha inkoho z'Abadagi n'iz'Abafaransa n'iz'Abongereza. nategerezwa gukosora cyane, kuregera cyane iyo inkoho byose byari byegeranye, ariko sinabifise ico mbitamwo kidasanzwe. iyo guhitamo idasanzwe, Mwene Data Branham yari umurashi akomeye kurangira. avuga ati inshuro 47 yagema hagati neza hagati na hagati ho mu muzingi. inshuro 47 yari umurashi mwiza. hano rero naho afata ibi abifatira kwa karorero mu buzima bwiwe busanzwe, akavuga ati nimba ikintu gitumbereye neza, bakiregereye neza, gitegerezwa kugema mbere, ategerezwa kurasa neza hagati. ntitugomba kurasa mu kirere, oya, dutegerezwa gutumbereza neza. ndizera ko Imana izoduha ivyo. rero agiye ku karorero ka kabiri mu gace gakurikira, ati niba igiti canke umuzabibu umeze ishami, iryo shami rikama ivyamwa runaka, aho rero iryo ishami naryo rikurikira rizomera
kuri uwo muzabibu naryo nyene rizokwama ivyamwa nka vya bindi vy'ishami rya mbere. Ivyo ni ivy'ukuri. Mwami Yesu yavuze muri Yohana 15 ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Igihe cose ishami rishasha risohotse ryamye kuri uwo muzabibu ritegerezwa kumera ivyamwa nyene nka vya bindi vy'amashami ya mbere. Aho naho Mwene Data Branham yaduhaye akarorero ku mucungwe. Nabibonye rimwe i California igihe bagenda kwamura imicungwe, igiti kikagira ivyamwa vyinshi cane bitandukanye. Hariho indimu n'utumandarine ku giti kimwe, ariko igiti aho rero umuntu yari yakorakoye ibintu, ariko ku giti c'inkomoko igihe igiti icyamwa kije si ubwoko bubiri canke butatu butandukanye, ariko ni icamwa kimwe, icamwa c'inkomoko nico giseruka. Rero iyo umwami amejeje ishami rishasha ubu ku mpera z'ibihe, amina, ibyo bitegerezwa kuba nka ca giti nyene, kandi n'icamwa nka ca kindi ca mbere. Ndabandanya ugusoma. Yesu niwe muzabibu, natwe turi amashami. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa bivuga ibikorwa vy'amashami ya mbere, ishengero. Iryo shami rya mbere ryabatiza mu izina rya Yesu Kristo. Bari bafise Imana nzima hagati yabo, muri hagati yabo bakora bya bindi ivyo we yakoze igihe yagendagenda hano ku isi. Uko niko abantu bamenye neza yuko naho batari barize, batari bafise amashuri, bari barabanye n'umwami Yesu, kuko ubuzima bwiwe bwagaragara muri bo. Amen. Atari gusa ishengero nk'irikorano, oya, ishengero nk'umubiri w'Imana hano ku isi, nk'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, aho umutwe ushobora gukorera. Ishengero rishobora gusohoza ibikorwa vy'Imana. Ishengero muryo Kristo wenyene ubwiwe ashobora kwigaragaza nk'Imana nk'uko yigaragaje muri Kristo. Amen. Mwene Data Branham yari umuntu azi byinshi, kandi yashira imbere cyane uguca bugufi kwiwe. Hano akoresheje ukugereranya kutubwira byihuse, kandi mu kure aravuga ati ni nk'uko nabivuze. Yaba narifise impwemu ya Beethoven muri jewe, no koze indirimbo nk'uko Beethoven yazanditse. Aha acagizana ukugereranya na Shakespeare na Mozart n'abandi bantu bakomeye. Ego nivyo, agasongero nakagakurikira ati niba mpemu wa Kristo, nimba Kristo by'ukuri yagize ubuturo muri twebwe. Aleluya. Murabona ibyo ari byo. Iyo umuntu avuga ngo Beethoven abaye muri jewe, twoba turindiriye iki kuri uwo muntu?
mbega yari afite imyaka ingahe? Moza yari afite imyaka ingahe igihe yatangura kuririmba kurongora ikorari? Imyaka 6 canke 8. Aho rero yari umukuru w'ikorari ku myaka 6 n'8. Bari abantu bafise impano dukeneye abantu bafise impano z'Imana, badakeneye gukorakora ikintu runaka, bashobora gusa gufata igikoresho bagaca batangura kuririmba. Birakwiye ko habaho ikirere mu nzu y'Imana. Si inkomezi z'umuntu ziharugwa, ni impano z'Imana, impano z'Imana. Amen. Si kwimenyereza cyane. Uno munsi hari benshi bimenyereza cyane muri babandi basengera umubatizo wa mpemu, hanyuma bakaca babimenyereza n'abandi. Si by'ukuri. Nta muntu n'umwe akeneye kwimenyereza ku bintu by'Imana. Ntibimenyereza kuri mpemu yera, baramwakira. Mpemu yera baramwakira. Amina, haleluya. Turashobora kugira imyimenyerezo iyo tukeneye ibintu by'umubiri. Ibintu by'Imana ni ku bwa mpemu yera. Tubandanye ugusoma kwacu. Mwene Data Krefeld afatanije natwe na Mwene Data nawe hagati ku rupapuro. Kristo yarinde ijambo. Yaravuze Yohana 15:7, ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje niyaguma muri mwebwe. Musabe ico mushaka cose muzogihabwa. Niyaba umuntu yavuze bino, kumbure twoshoboye kwitonda kubyizera tukikwega, ariko n'umwami wacu yabivuze. Nimurabe hano ubufatane ngo niba amajambo yanje niyaguma muri mwebwe. Kubera iki Imana yaduhishuriye ijambo ryayo? Kubera iki yariduhaye ari rizima? Kubera iki yarishize mu mitima yacu? Nukugira ngo hasoze kandi na kino canditswe Yohana 15:7, ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Aho rero nimusabe ico mushaka, ico muzogihabwa. Ico mushaka cose kizobera kuno. Ijambo riri ngaho, hasigaye gusa umuco warari haye ubuzima, rirasohoka rigira ubuzima. Twakiriye ijambo. Ubu rero mpemu ategerezwa kugira iryo jambo rizima kugira ngo rishobore gucika umuco. Nibijanye n'umuco, nukumurikirwa, nuguhishurirwa. Ndabandanya ugusoma kwanje. Ubu rero ndagomba kubabwira ikintu runaka ico ntari bwigere mbabwira. Nivyo turindiriye guhera kera cane, mu myaka myinshi cane, no kuvuga imyaka 5 canke irenga. Ugukwega kwa gatatu ubu kwamaze kwemezwa, kandi ndazi neza yuko mwese mubizi ivyo ari vyo. Ntimwibagire yuko hatazoba ukwigana. Ivyo ntibishobora kwiganwa. Ubu mbere amaze kuba hano, ndamaze kubwirwa yuko ibyamaze gukoreka mu buryo bugufi bizokoreka mu buryo bwuzuye, kugira ngo
kugira ngo ukugaragara kwiwe mu kwemezwa, ariko ntibizoba ari iby'inkomezi mu buryo bukomeye cyane imbere y'uko inama mpuzamakungu itangura kwegerana. Mwese mwamaze kubyumva kumbure, reka isobanuro ngufi. Mwene Data Branham yafise ubukozi bwo gutangaza ubutumwa bwiza, ubukozi bwo kwigisha n'ubukozi bwo guhanura. Ubwo bukozi butatu yabwise ubwa mbere, ubwa kabiri n'ugukwega kwa gatatu. Ugukwega kwa gatatu yagufatanije no kugurura ibimatanijwe indwi, kandi n'ijambo ryavuzwe, ijambo Imana yamuhishuriye, hanyuma akarivuga mu kwizera, hanyuma rigasohoza. Aratubwira hano ibyabaye mu buryo buciye bugufi ngo bizosohoza rero mu mwuzuzo wabyo ibyo Imana yakoze inshuro nyinshi kugira ngo yerekane ibizobaho ku rwego runini cyane mu gihe agahato kazoba kaje kwishengera umugeni. Mwatahuye ivyo? Si igihe twe tubishatse, oya, ni igihe kizoba cashitse, igihe isaha y'Imana izoba yashitse. Haravugwa kure, abapantekotiste barashobora kwigana ibintu byose, ariko ico gihe nicashika, igihe agahato kazotangura, aho rero muzoca mubona ivyo mwabonye mu buryo buciye bugufi ubu bigaragara mu mwuzuzo w'ububasha bwose. Ivyo birampagije, sinkeneye kubibasobanura ngo ndabibasobanurire, kandi ntimukeneye uko nta n'umwe akeneye kwigisha uwundi ku bijanye n'ibi. Biratomoye neza ku buryo bidakenewe gusobanura cyane. Rero suno munsi ariko ni mu gihe bazoca bavuga bati hagarika, ntimurimwo, ntimufise uburenganzira rero bwo gukoresha ibikorane n'ibindi, ntimushobora gukoresha ibikorane. Aho rero tuzoca twakwa uburenganzira bwacu bwo gukorana mu bikorane by'Imana, mbere hariho no kudutera ubwoba. Mbega isezerano rishasha ryatanguye gute? Ntitwasomye mu isengesho ngo Mwami raba ingene batera ubwoba, hanyuma uhe abakozi bawe batangaza ijambo n'ubushizi bw'amanga. Tanga ububasha mu bakozi bawe batangaza ijambo n'ububasha. N'iryari? N'igihe iterabwoba ryari ritanguye mu kubatamukasho aha na hariya, babakubitaha, babahama na hariya. Ariko muba muzi ibyo Pawulo yanditse ari mu ibohero i Roma, mu Timoteyo wa kabiri, ngo naho nowamboshwe ijambo ry'Imana ryojo ntiribohwa. Amina, haleluya. Ico gihe rero bizoca bicika ibigaragara. Ni bangahe bazoshobora kwihangana? Ego, murakoze Mwene Data, Mwene Data Pesal, Mwene Data Mire, murakoze mwese, murakoze. Nivyo ni vyiza. Ese nyene twokwifuje gusugumana Mwene Data Frank, tukamubwira tumviriza, nimba warahamagawe n'Imana, aho rero warahamagawe, genda rero, genda bandanye.
ni igihe gusa inkingi y'umuriro izohaguruka, ni igihe isaha y'Imana izododora. Ntidukeneye kwihuta, ni ibikorwa by'Imana, ariko turashaka ikintu runaka. Tugende ku ntambwe y'umwami, tugume dufatanye n'igikorwa c'Imana, dufatanye n'igikorwa c'Imana uno munsi. Iyo twihuse tuba tubaye igitsitaza ku mwami, turagomba kumureka agendera imbere yacu. Naho ahejeje kuvuga ibyabaye mu bihe runaka, ibyo bizokoreka vuba vuba ku rwego runini cyane. Hemu w'Imana yaciye amwereka ngo we ibyo urindiye ni byiza, ariko bizoshika igihe agahamo kazoba gatanguye kuza. Hano ravuga mu gace ka nyuma muri ino mirongo ya nyuma ibiri ku rupapuro rwa 5 ngo ntegerezwa kubandanya kuvuga gutangaza ubutumwa bwiza. Muribaza, ntegerezwa kubandanya gutangaza ubutumwa bwiza neza neza nk'uko nahawe igikorwa ku ntango, ntegerezwa kubandanya gutyo. Ubutumwa bwiza, une prédication de décembre 1963, donc après l'ouverture des sceaux, dans la grande attente des choses ngo ibintu bihambaye bitigeze biba ku isi. Aravuga ati rero ntegezwa kubandanya gutangaza ubutumwa bwiza. Mbere ntiyavuze n'inyigisho, ntiyavuze n'ubukozi bw'ubuhanuzi, oya, gutangaza ubutumwa bwiza. Mbega ibyo byasobanuye iki kuri we kuba yararose kubwo guhishurirwa ibyo Imana yagomba kuzokora? Hanyuma rero ubu akagomba gusubira gukora ubukozi yarose ku ntango imbere y'impera. Ninde ambwira yuko ibi navyo bitaraba kuri twebwe? Ivyo byarashitse. Sindi umuhanuzi, murabizi, ariko birashoboka yuko ugutangaza ubutumwa bwiza bitegerezwa kandi kwitangira ico kintu gihambaye, maze buno nyene abizera bo mu butumwa bwiza bazozunza umutwe, bazovuga ngo ego none bimeze gute kuri uwo Mwene Data Frank ngaho ariko atangaza ubutumwa bwiza uyi mu migwi yose y'amadini n'abidegenza, yaravuye mu nzira y'umwami? Oya, kandi yishimikije Imana, yishimikiza kuri Matayo 24:14 nayo nyere kwitegerezwa gusohoza ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzotangazwa mu mahanga yose, buzoba igishinga ntahe, aho rero umuhero uzocuza. Amen. Si bijanye n'ubuvugishwa bwe, yari umuhanuzi Imana yakoresheje kugira ngo atubwire, ariko kugira ngo mwese nimwiyumve nabi, reka nanje nature uko nanje rimwe na rimwe ndihuta kubera igihe no kwifuje yuko ikintu coba camaze kuba kiriko kirakoreka, maze buno nyene aca niga, ndamaze kubivuga. Hari abampamagara mu isi yose, hanyuma bakavuga yuko hariho inzara mu bantu nk'uko utigeze uyibona ku isi. Amen. Bwira icyo abo bantu bumva ugutangaza ubwa mbere, bakumva ijambo ry'Imana ubwa mbere. Ndababwire ibya kugurwa kw'imatanije, oya, ntibishoboka. Birakenewe gutangurira kuri ABC, sivyo? Nimwumve, Imana itegeka ibintu, itondeka ibintu byose neza. Reka twemere natwe dutondekwe neza. Ndabandanya ugusoma kwanje. Hano amajambo atatu ya nyuma ku rupapuro rwa 5. Mwarose ijambo kandi murazi ico mutegerezwa kurondera.
n'ingene mutegerezwa kwitwara. Ndategerezwa kubandanya gutangaza mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza bidasanzwe. Ndabandanya ugusoma bagenzi, mutekane mutere muje imbere, kuko isaha iregereye byihuse aho ikintu runaka kigira gikoreke. Ategerezwa kubandanya kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwo gutangaza ubutumwa bwiza, niko abwira abariko baramwumvira. None murazi ico muteza kurondera, murazi ico murindiriye, ariko ubwa mbere reka mbandanye gutangaza ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Ariko isaha ije yihuse, arico kintu kizoshika. Reka ndababwira ikintu runaka kiza kubakomeza. Haranditswe mu vyashiye Yohana 24 ngo he ndaza vuba. Abizera bo mu gihe ca mbere bararindiriye umwami, gushika n'uno musi aracarindiriwe, ariko turazi yuko igihe gitegezwa gushika. Nimba ubu no musi Mwene Data Branham avuga ati isaha iraje yihuse, mbega isaha imbere y'Imana ingana gute? Ni imyaka 20 canke ibindi? Oya, ivyo ntibiduhangayikishe iby'umwanya, iby'umwanya ntibiturazi. Turindire gusa. Nico Mwene Data Branham avuga hano hagati mu gace ka kabiri, ngo ndiko nditegereza ko ico kintu kandi ndacifuza cane, ndarindiriye igihe aho ico kintu kizokwemezwa. Ariko ivyo bizobaho mu bifadika. Mwe wese arabizi neza neza nk'uko icambere catangajwe, n'ica kabiri naco nyene carahishuwe. Rero mwebwe abanyemwemu muvyiyumviye cane neza nk'uko Bibiliya bivuga. Vyashiwe Hana 13 umurongo wa 18. Aha niho ubwenge bukenewe. N'ica gatatu naco nyene cerekanywe mu buryo bumeze neza. Turazire ibijanye no gukwega kwa gatatu ngo kuri hano, kuri hano yigaragaje mu buryo bwinshi, ariko ntazo kwigaragaza mu buryo buhamba bwiwe bwose kiretse mu gihe cagenywe. Ndabandanya ugusoma kwanje. Uko niko rero ntashobora kuvuga ko byinshi. No munsi ni benshi bavuga ngo barazi byinshi kuri ivyo, bagaca bavuga iruhande y'Imana batatahuye na kimwe, kuko batatahuye by'ukuri icarico. Ariko ni vyera cane, ngo ni vyera cane ku buryo ntashobora kuvuga ko byinshi. Nk'uko yabisavye, nk'uko yabintegetse ku ntango. Ndasoma imirongo 3 ya nyuma yo muri kano gace. Uko ndavyibaza kizoba ari ikintu. Simvuze yuko umwami ambariye ivyo, kwambariye ivyo ikizosohokana ivyizerwa vyo kuzamurwa, ibizozana ukwizera kuzamurwa. Reka ntegerezwa kuruhuka gatoya. Iya nibihishura. Ntategerezwa kuba ari harya mu gihe cagahe. Haramaze kubaho n'igihe ntituzi mbega bizomara umwanya ungana gute, ariko hano ariko avuga uko avyizera ko ni ari neza neza
mu gihe cyo mu ntambwe ya nyuma idasanzwe niho ukwizera ko kuzamurwa kuzovuka muri ba bandi bazotegezwa kuzamurwa, kandi ibyo birakwiye. igihe ibyo bikoze ndetse imbere y'izamurwa biba bitubereye. Ariko niba twaba tuhari byo ari byiza cyane. Mu buryo bw'indimburo si byiza, ariko turifuza yuko ibyo bikoreka. Ndabandanya gusoma. Mwibuke namwe abariko bumviriza ino bande, muzobona neza neza buno nyene uguhinduka mu bukozi bwanje, ugusaza. Atari ugutera imbere, ariko ugusubira inyuma canke ugusaza. None niki? Arindiriye ibintu bihambaye cyane, hanyuma acavuga ati muzoca mubona uguhinduka mu bukozi bwanje, atari ugutera imbere, atari abantu benshi cyane, ariko igihushane ukugabanuka. Yego, ibi rero ntibitubereye, ntitubishaka, na cyane cyane abavugabutumwa bazi neza yuko bagomba kubwira abantu 100 kuko 10 canke 1000 wobwira ibihumbi 10 basi. Nibyo byiza, niko abantu baremye. Ariko iyo mfise abantu benshi imbere yanjye, haba hari umuziki. Yego, hanyuma umwe muri bene data yicaye hano ku murongo wa mbere yambwiye, igihe twagira urugendo mu Bubirigi, yambwiye ati Mwene Data Frank, byari bitandukanye mu Bubirigi. Yego, n'amajambo yanjye nuko. Ariko hano ndigumya cyukuri umuhanuzi ntiyemegwa mu gihugu ciwabo, munzi wabo. Ariko mugomba kubaho no mu isi yose. Ibishika ni bikomeye n'ibihambaye ibyo bubasha. Reka tugaruke ku byo Mwene Data Branham avuga ngo ukugabanuka atari ugutera imbere, hazogenda haba bakeya atari byinshi. Ubu rero nimwumvirize neza, dutegerezwa kurindira gatoyi hano kugira ngo ivyo bikoreke, kugira ngo dushobore kwakira ubufatanye, hanyuma igihe kizoza. Mwene Data Branham avuze mu Gifaransa ngo uriya munsi, niko umusi usobanuza avuga ngo gushikaho umunsi uzozira, gushikaho isaha izoshikira, gushikaho Imana ubwayo izo kwivanga mu bintu mu buryo bw'indengakamere, nibyo izoza mu buryo bw'indengakamere. Imana ntiyagize ijambo ryayo gusa rizima, natwe yatugize ibifadika by'Imana. Imana izokwemeza ijambo rizima muri twebwe kugira ngo natwe tube bazima. Ndabandanye gusoma kwanje. Ubu rero raba ubuhanuzi, nimwumvize neza, ngo hazoza igihe aho rino hanga rizogira ububasha bwose ubwo igikoko cyari gifise imbere. Yari Roma y'igipagani, niyo yabaye Uburoma bwa Gatolika bw'Ubupapa. Nivyo rino hanga rizokora. Byashoye Yohana 13 birabisobanura. Umwagazi yasohotse avuye mu isi, ikindi gikoko cyasohotse kivuye mu mazi, gishushanya igugu ry'abantu n'amahanga. Ariko uwo mwagazi wasohotse uva ahantu hatari abantu muri kiriya gihe. Abasomye broshire ya nyuma baraza gutwenga gato, bavuga bati ubu rero turazi aho Mwene Data Frank akura ibyo vyiyumviro.
nta na kimwe mfise cyo kunyegeza, mfise ugushimira Imana kuba yararungitse umuhanuzi kugira ngo aduhishurire ibyo bintu byose. Tuvugane ukuri, iyo dusomye mu byahishuye Yohana hariho igikoko gifise imitwe 7 n'amahembe 10, aho tuvuga uti yo mana yanje n'igihume, ibyo ndabikoze iki? Iyo dusomye hanyuma ngo mbona mw'isi hasohokamo igikoko gisa n'umwagazi gifise amahembe 2. aho tuca tuvuga tuti mbega ako gakoko k'akagorwa tugakoze iki? Hama dusomye ngo maraya yicaye ku gikoko, twavuga tuti gikoko c'ikigorwa. Ego, niba Imana itatanga uguhishurwa, idatanga umuco ukumurikira, uno munsi twabaye turi hehe? Mu kimatanije ca mbere turasoma ngo hari ifarasi yera n'uyigenderako, gaca wibaza ngo bagira n'amafarasi agira iganwe. Nyene dufise gushimira Imana kuba yahishuye ijambo rya mu kanwa k'umuhanuzi. Amen. Mbega ni by'ukuri? Nihimbazwe izina ry'Umwami. Ijambo ry'Imana mbega ryarabaye irihambaye kuri we mwene data na mushiki wacu. Mbega dufise amashimwe ko Imana yaduhaye kwicara twumva ukuri kw'Imana n'ijambo ryayo. Ndacafise kandi uha ku meza yanje, sinzi niba ari ubwibone bwavyanditse canke ubundi, kuko barandika byinshi, yabo kwicisha bugufi, sinzi ibyo ari byo uwavyanditse by'ukuri. Televiziyo bayicira kwiteka ko ari igishushanyo c'igikoko kivuga, ariko mbega televiziyo ni televiziyo, uyiraba n'uyiraba nyene. Ibyo ni ibintu birakenewe ko ibintu tubiraba mu buryo bwa Bibiliya. Uwo Imana yahaye ukubona mu buryo bw'igihanuzi kubw'ubuntu, ntabona gusa ntabona igikoresho, oya, abona ibintu mu bwami bw'Imana. Turabandanya ugusoma agace ka nyuma, urupapuro rwa 6, ngo umwagazi werekana ugereranwa n'idini, ngo yavuga nk'umwagazi, ariko inyuma y'igihe gito yaronse ububasha, acavuga nk'igisato, hanyuma akoresha ububasha bwose ubwo ca gisato cari gifise imbere. Igisato iminsi yose n'uburoma. Biratomora. Bamwe baravuga ngo Mwene Data Frank, uvugira hero, uvuga byinshi. Yego, ntabivuze nindazobivuga. Abatabizi ntibashobora kubivuga. Nabo babizi ntiboronka intege zo kubivuga, ariko tubivuga twizeye ko atakizodushikira, kuko dufise ibanga ryo gutanga ijambo ry'Imana. Murabona, mbega ntimubibona ngo amadini ya Kiroma, amadini y'i Roma, imyaturo y'abaprotestante yerekana igishushanyo c'igikoko, igishushanyo c'igikoko, ubufatanye bw'abaporoso bose. Birateye isoni. Igihe umukuru w'i Roma yaza i Geneve, aravuga mu nama mpuzamakungu y'amadini ati, ni jewe umukuru w'abasenga bose. Abaporoso, abarongozi proteste bose baciye bemeza n'umutwe. Byarambabaza ko atariho narindi. Sinzi yuko uwundi yari kwemeza ibyo n'umutwe. Oya, reka tubandanye gusoma kwacu, kugira ngo abaprotesta bose bagobegwe kwinjira muri ubwo bumwe bw'amadini. Rero ukukora ishushanyo
by'igikoko begeranya ububasha kugira ngo abaporoti bose bagorerwe kwinjira muri ubwo bumwe. Mutegerezwa kwinjira muri iyo nama mpuzamakungu y'amadini, atari uko ntuzokwemerwa nk'umugwi w'abasenzi. Murabona aho ibyo byose birongora bija? Yego nivyo. Ibintu bimaze kuba byarateye imbere gusumba uko twe tubibona mu buryo bw'inyuma. byose bimaze gutegurwa biriko biragenda. Oya, si inyuma, si mu bw'inyuma. Ndabandanya gusoma ku rupapuro rw'indwi. Abantu nkatwe bazokurwa muri ibyo byose. Ni iby'ukuri ntituzoshobora kubikora. Bizoba bikaze igihe ico gihe kizoshikira, agahamo kakazoba kamaze kuba kanini ku buryo muzotagwa hanze. Aho rero mugabe kubyongera ndababwire mu minota ikurikira. Ni ryari? Igihe ako gahamo kazozira, tuzosha dushigwa hanze muri ibyo byose. No munsi haracariho abizera bari ngana hariya, bari mu mugwi uyu n'uyu. Ndazi umwe muri iyo migwi yakozwe hano inyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri. Abarongozi b'iryo dini babajije mu nama mpuzamakungu y'imigwi y'amadini, basaba ngo bemegwe nabo babakire. Igihe umuntu w'Imana yavuga mu gihe ciwe ati no kwifuje kugenda ikarusho, igihe Mwene Data Branham yaza ikarusho akavuga ati ngo sinari imbere gufungura imigozi y'inkweto zo muntu w'Imana, ariko abamusubiriye baragomba kwemera uwo muntu. Iyo yaba yabibona yo kwigiriye mu kinoga mu kaburi. Mbega nibiki ivyo? Abantu bose bagomba kwemerwa, nta numwe agomba. Bose bagomba kwicara kuri rya meza y'icatsi kibisi, hanyuma ngo bagire umugabane kuri rya gato. Ntibazi iyo bariko baraja. Umuntu agomba kwemerwa n'abantu yamaze gutakaza kwemerwa n'Imana. Umuntu agomba kwemerwa mu mikorere ya Antikristo, ntaremerwa n'Imana. Amina. Ibyo mega birakomeye, ariko ni ukuri kuzuye. Murashobora kubona mu buryo simfise amaga. Branham yavuga iki kiriya gihe ngo ubutumwa bwiza babuvuge badafise amaga. N'ukubombotereza aha. Oya, umuntu afise ivyiyumviro bitomoye mu bintu vy'Imana. Ibyo biragobera n'inkomezi nyinshi. Umuntu ni mpemu yera ariko yiha inkomezi ngo atware ishengero ry'Imana nzima aho ritegerezwa kuba riri. Ndabandanya mu gace ka kabiri. Murabona hanyuma ugukwega kwa gatatu ryari no munsi ubunyene. Aho rero murabe, hanyuma ugukwega kwa gatatu. Ubu rero hari ikintu runaka kije. Abafise ugutahura mu buryo bw'impwemu nibatahurira ubu. Reka ndabisome. Nimurabe, hanyuma ugukwega kwa gatatu bizoba neza bigenewe abazimiye, ariko kandi bizoba bigenewe umugeni n'ishengero rya Yesu Kristo. Ubu rero nko mu buhanuzi bwa Bibiliya ni mu mbari ibyo nyine bizoba bimeze ngo bizoba bigenewe
abazimiye kandi bizoba byanagenewe n'umugeni n'ishengero. Ni iby'ukuri 100%. Ubutumwa bwiza buzanywe munsi y'ububasha bw'Imana nubwo gushinga intahe, ni ukugira ngo bizobe igishinga ntahe kuri bo ataragakiza, hanyuma abandi abazokwemera kugobotogwa, abazogobotogwa mu muriro nk'uko ijambo ry'Imana rya nyuma rivuga. Agace ka nyuma, intambwe ya nyuma hariya ntizosiga yaba batizera n'abizera n'abatoranijwe, bizoba ari bya bose. Haleluya, ntihashimwe izina ry'Umwami Yesu. Ndabandanya, turi hafi cyane gusumba uko tubyibaza. Sindabizi byari ibizo bizoshikira, ariko biri hafi cyane. Birashoboka yuko nubaka itanguriro ry'uwundi muntu nawe akazoza akarikorerako. Ntitubizi, ariko birashoboka. Hamwe n'Imana byose birashoboka, sivyo? Hamwe n'Imana byose birashoboka. Ndasoma hano, turi hafi cyane gusumba uko bigaragara. Sinzi byari ibyo bizoshika, ariko ni hafi cyane. Birashoboka yuko ndiko ndashiraho urufatiro rw'uwundi muntu, hanyuma nawe akazorukorerako. Aragowe uzokwihagira ico gikorwa. Birashoboka ko nzotwagwa imbere y'iyo saha. Ego, mbega somye kingaha. Birashoboka yuko nzotwagwa imbere y'iyo saha. Mbega ni saha hari karavuga, ni saha aho ibintu byose bose bazokwegeranirizwa mu nama mpuzamakungu y'amadini, aho agahato kazokoreka, aho ugukwega kwa gatatu kuzokoreka, aho maravuga ati birashoboka yuko nzotaha imbere y'ico gihe. No munsi tuca turaba inyuma tugaca tubona n'umubabaro ko yatwawe imbere yuko haza ico gihe yararindiriye. Rero ico yari karavuga nivyo byashikiye abahanuzi bose bo mu isezerano rya kera. Bari bafise ukwitega gukomeye, bagomba kubona ivyo bahishuriwe. Ndavuga cyane umuhanuzi Yesaya. Nta muntu n'umwe yacokowe nk'uko yavuga ngo inkumi zosama inda. Byari ibintu bitumvikana, inkumi zosama inda. Nta n'umwe yamutahura. Mwibaza iki? Mwibaza yuko bamukojeje iki? Yesaya, wewe uriko ugomba gupfa, none ubuhanuzi bwawe buri hehe? Ibyo byose birihe? Ibintu ibyo wavuze birihe? Nimba ikibazo nk'icyo cari kubazwa, nubaha kumbure inyishu yari guha abantu bamubaza. Ati nimwizigire ijambo ryose ry'Imana iryasohotse riva mu kanwa kanje, rizosohoza igihe nicashika. Amaca dusoma mu isezerano rishasha ngo igihe gisohoje. Haleluya, igihe gisohoje, atari igihe Ezaya yabishatse canke abandi, ariko igihe gishitse. Ndabandanya gusoma kwanje hagati ku rupapuro rw'indwi. Sinzi igihe azozira, ntabitubwira, ariko ndizera yuko turi hafi cane
ko ntazopfa ndi umusaza cane. Aca avuga ati afise imyaka 54. Yego yapfuye afise imyaka 56. Reka tubandanye gusoma kwacu. Kiretse que je ne sois abattu banyishe tué d'une autre manière, canke nkicwa ku rundi rupfu, je ne mourrai pas ariko de vieillesse. Sinzohitanwa n'ubusaza. Cela aussi, ibyo navyo c'est accompli. Byarasohoje. Il a vu yabonye le pare-brise complètement brisé, parabrise y'imodoka yasambutse yose, yumvise urwamo rwinshi, yibaza ngo ni inkoho bamurashe. Reka tubandanye ugusoma kwacu. No kwifuje kuvuga ibintu bimwe bimwe ibyo ntigeze mvuga imbere. Byose ibintu byose yavuze mu 1933 ku nkengera y'uruzi, n'ibyo ibyanditswe byera bishingira intahe byasohoje neza neza nk'uko yari yabivuze. Kumbure ngo sinzobikora, ariko buno butumwa buzoshikiriza umugeni Yesu avuye mu isi. Kumbure je sinzobikora, kumbure sinzobikora, ariko buno butumwa présentera le Seigneur au monde. Buzoshikiriza umwami umugeni, atari ubutumwa ubwo aribwo, atari ubumenyi ubwo aribwo bwose. Ego Yohana yashaka kuvuga ngo uyu mwagazi w'Imana. Uko niko twovuga umwami. Murabona ingene buno butumwa buhambaye, murabona yuko ari ngaho hariho ubuzima bwacu bw'imhemu, yuko ari ijambo ry'Imana mu gihe cacu. Ce n'est pas de la paille vide, mais le plein évangile. Si bigaragara, si bishakashaka bigaragara, oya, n'ubutumwa bwiza bwuzuye ijambo ry'Imana mu mwuzuzo waryo, iryo twaronse. Pas quelque chose vide de si kintu kigaragara. Je ne le ferai peut-être pas, mais kumbure jewe sinzobikora, ariko buno butumwa buzoshikiriza Yesu umugeni nk'uko Yohana Batista yitangiye umwami Yesu. Buno butumwa niko buzokwitangira ukugaruka k'umwami Yesu. Amina, amen. Ukure ubu butumwa buzobinteguza y'ukugaruka kwiwe. Yohana aravuga ati nguyu umwagazi w'Imana ukura ibyaha abari mu isi. Byose byagenze mu buryo buroranye. Ndazi yuko bizobandanya gutyo, ubutumwa buzobandanya. Mwene Data Branham yahamagagwa ku Mana, murazi n'ingeri nyene byagenze. Bamwe baranezerewe. Umwe mu bavuga butumwa ba Pentekotiste bakomeye yaratwawe mbere arazana no kugabisha ibyo yari kwirinda gukora. Murazi Mwene Data Branham yaravuze umumarayika w'umwami yaba ari kumwe nawe, yaba ari kumwe nawe. Murazi kandi yuko yashobora guhagarara atagira ububasha, ahavugirwa ubutumwa arindiriye yuko marayika w'Uhoraho aza, ko marayika w'Uhoraho aza. Uwo mugabo igihe yumva urupfu rwa Mwene Data Branham yaravuze ngo marayika yari kumwe na Mwene Data Branham yari yagiye mu ikonje uwo munsi. Uwo munsi yari mu ikonje. Mwibaze ku ikintu nk'icyo. Hariho abantu ku isi batakaje ugutinya Imana kose, bari yizigiye neza ubwabo, ntibazi
ibyo bavuga ntibazi ibyo bakora. Ninde yavuze ko marayika w'umwami iminsi yose yaba iminsi yose ari ruhande iburyo bwiwe, ariko igihe ubukozi bw'ubuhanuzi bwatangwa yatezwa kuba ari ngaho. Ivyo byari biri hamwe n'ubukozi. Nubaha n'imirongo yo muri Bibiliya kuri ivyo, nubaha n'imirongo yo kumbure yo bamerera neza. Ubu twashitse kumera igihe kiraheze ku rupapuro rwa 4 hagati n'ibijanye nuko n'ivyo umwami yavuze kiriya gihe ku nkengera y'uruzi. Reka nsubire ndabisome ngo nk'uko Yohana umubatizi yarungiswe imbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo, nawe watumwe imbere yo kuza kugaruka kwiwe. Aho niho marayika agahe gato mbabarire, aho niho marayika umuco umwe wari wemejwe imbere y'ishengero kubw'ijambo n'abahinga, niho yaboneka ubwa mbere mu imbere y'abantu. Sinasomye neza uko bimeze, nico gituma mutabizi. Mwene Data Branham yavuga ubutumwa bwiza i California muri San Antonio. Buno nyene umugabo arahaguruka inyuma. Mwene Data Branham avuze ngo yavuga nk'inkoho ya mitrailleze mu rundi rurimi hamacaricara. Buno nyene undi arahaguruka ahavuga ubutumwa. Umuntu yari yambaye nk'umukoyboy acatanga aratanga isobanuro ya bwa buhanuzi mpejeje gusoma. Reka ndabusome ngo igihe ibyo byavugwa, isobanuro yarimwo neza neza ibyo marayika w'umwami yari yavuze hariya ku nkengera y'uruzi imyaka 11 imbere. Uwo muntu ntiyarazi Mwene Data Branham yari yavugiye hariya. Muraba ryari amatarika ingene ivyo byabiri. Uwo mugenzi wo mu Koyboy yari yicaye ngaho abona ivyo iruhande avyegera. Umwe yavuga mu rurimi, uwundi yarabisobanura. Hanyuma mu nsobanuro ivyo umwami yari yavuze itariki 11 mu kwa gatandatu mu 33 isaha 8 byasubiwemwo n'ibintu by'ukuri. Ni by'ukuri, ni iby'inkomoko. Si umwami ngaha ngo mazoba iragira mu canya ciza. Oya, byanditse muri Zaburi. Ibyo si ubuhanuzi. Rero Mpwemu w'Imana ari ku gikorwa. Mu ncamake navuze ibintu bimwe. Hariho byinshi byo gusoma hano. Birababaje yuko tutabisomye, ariko murazi ibyo ari byo. Murazi mwese gusoma. Si jewe ndi hano nzi gusoma. Nimusubiremwo musome ubwo butumwa bwiza, mutekanye, murabe kuri Yesu. Ni iseri y'indwi agace kambere. Aho rero muzoshobora gukurikira mu makanda. Ndazi neza yuko Mpwemu Yera azobifoborera umwe wese muri mwebwe. Ni bangahe muri mwebwe batahura ubuneza ibintu byose muri rusange? Si rero jewe jenyene, ariko nanje ndondera amakosa muri je mu byizere. Sindayarondera mu bandi bantu. Nta wundi muntu n'umwe nzi nogenda kubwira ngo ni wewe, ni wowe uhagarika igikorwa c'Imana. Nta n'umwe nzi noja kubwira ngo ubereye igitsitaza umwami.
nta wundi n'umwe nzi. Mbega ari uwo muzi mwebwe? Reka ndababwire, byari muzohura n'igihe mwiravye mu cirori, nta wundi muntu n'umwe, abandi bose bishira inkoni mu mapine. Ariko tuzi ibyo guhera ku ntango, igihe uriko uraganira n'abari mu modoka. Sindagira isanganya, ariko rimwe na rimwe aha ikintu gishika kwibarabara ugaca rero urega abavuze kandi agiye wateza kugana. Umwe wese aba arihuta kuvuga ngo mwumvize ngo iyo udakora ibi nibi. Rero hagarika, si kosa ry'abandi, ni wewe nanje, ni twebwe twenyene. Umwe wese azokwishura imbere y'Imana. Ntiturondere gushira amakosa ku bandi, ariko kandi tuvuge niba atari igihe, turatafise igihe n'icyashika. Oya, ni igihe cyo kwitegura ubu. Yego, nta kintu na kimwe kiza cizanye. Iki gihe cuno munsi ni ugutegurwa kubw'igihe kigira kize. Ntidutegerezwa kubura ubufatane, duteza gutera tuja imbere tujanye n'umwami. Twatahuye neza ivyo, atari uko tuzovuga tuti nta guhatwa, ntibiraba agahato nikaraza. Rero reka rero ubu turacababariwe. Oya, nta muntu n'umwe ababarirwa. Twegere umwami, tumwegere, tumwiyegurire wenyene, twizere ibyo yavuze. Tuvuge tuti mwami, unyeze, unkwegere hafi yawe, unyihishurire. Iyo nyota itegezwa kuba muri twebwe. Gutyo tugendana n'umwami, turagenda twese hamwe, tubangabanganye mu kwizigira no mu kwizera mu Mana nzima. Umwami yavuze, ninda tokumviriza. Umwami Imana yavuze, ninda tuvuga nk'uwavugishijwe. Twavuze mu buryo bwa gihanuzi, twerekanye ubuhanuzi tuha ubwoko bw'Imana. Haleluya. Amosi 3:8, nihahimbazwe izina ry'umwami. Ubuhanuzi bugufi, kumbure umwe wese yobukora. Nta kibi kirimo. Nimba ari ubw'ukuri ari bwiza, tubishimira umwami. Ariko dufise amashimwe ku Mana kubwo ijambo ry'ubuhanuzi twahawe na Mwene Data Branham. Uwo muntu ahambaye w'Imana yashoboye kwidoga, aravuga ati, hagati mu bukozi bwanje abantu bafise impano barampagaritse kugira ngo bakoreshe impano zabo mu gihe cyo guhamagara ku ruhimbi. Ariko cari kimenyetso ko hari ibintu bitagenda neza n'abo bantu. Nimba barahagarika umuhanuzi mu gukoresha ubukozi bwiwe, bakamuhagarika ku bukozi bwiwe, abo bagore bose bavugishwa ntibari mu nta namwe tubabona mu butumwa bwiza. Bari binezereje, bigize abantu b'impemu, bategezwa kubaha. Harahiriwe abibona mu buryo bw'impemu ko bakenye. Aho rero niho batungishwa n'Imana. Abo tugomba kuba abo. Ndafise ubwoba y'abantu b'impemu cyane. Mu by'ukuri simfise ubwoba yuko nohunga, oya, ariko sinshaka byinshi by'impemu zabo. Oya, by'ukuri no kwifuza abantu bafise ibirenge bibiri hano ku isi, ariko umutima wabo uri mu ijuru. Ibyo Imana igomba kutugira. Ninde afise amashimwe ku butumwa bwiza nk'ubu bwa Mwene Data Branham? Amen. Twebwe twese turahaguruka amadusenge. Ure ni Mwene Data rose.
mana yizigiwe tukuzanire ikiga mwami tuje uko turi mwami twakire mu buntu bwawe utugirire ubwo buntu mwami dushobore kwicisha bugufi ku buryo twokwibona yuko tutabereye mwami ariko by'ukuri wabonye ko tubereye watugize ubwoko bwawe uratubwira mwami atari nk'abantu badategerezwa gutahura ariko utubwira twebwe dutegerezwa gutahura mwami mu buryo bufoboye bwugurutse amashimwe icubahiro no gusengwa nibibe ibyawe mana yera kandi y'ukuri waremye ijuru n'isi kandi utegura ubwoko kubw'ibihe bidashira kubw'ubwiza turagusenga turagushimira mwami n'umutima wacu wose no kwino saha yo muri kino gitondo turagushimiye kubw'umukozi wawe umuhanuzi uwo warungitse mu gihe cacu kandi byose bitegerezwa kugenda nk'uko bigomba mwami si ibyumviro byacu si n'imigambi yacu iyo tugomba kongeramwo hano oya ariko byose bizogenda nk'uko bishaka bwiza bw'izina ryawe ryera ry'igiciro o mwami udufashe twihomore ku byiyumviro byacu twubahe igikorwa cawe ubwiza n'ubw'izina ryawe ryiza o mwami ni iby'igiciro kuba mu nyonga hawe ni byiza cyane kuba twicaye twumva ijambo ryawe tukumva icyo ufise cyo kuvuga mwami ugomba kutubwira ubwiza bwose n'amashimwe yose no kumenyekana kose n'ibibi byawe turagusabye ugumane natwe mwami utugumize mu mahoro yawe mu migisha yawe gushika ku muhingamo no hanyuma o mwami cyo ryo sengesho ryacu ryo mu mutima mu izina ryera rya Yesu haleluya haleluya haleluya